Ibibazo bikomeje kuba vyinshi ati ese ikiyaga ca Victoria coba gikwega indege ikigiye kugica haruhande. Iki ni ikibazo buri wese ashobora kwibaza nyuma yuko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka hongeye kuba iyindi mpanuka ya gisirikare y'indege, ariko iyi mpanuka akaba atari indege itwara ingenzi ahubwo akaba ari indege ya gisirikare nayo yaje kugwa mu kiyaga ca Victoria ni mu buraruko bw'igihugu ca Tanzania, ikiyaga kinini cyane mu bwaguke gushika kuri ubu ku mugabane wa Afrika. Rino sanganya ryabaye kuri uwa 20 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2023, bikaba vyateje umutima uhagaze abantu na cane cane baba basanzwe baba hafi ya kino kiyaga mu gace ka Bukoba, aho bibuka rimwe mu sanganya ryateje urunturuntu ndetse riteza n'ikibazo kidasanzwe, abantu baranduka imitima aho ryabaye ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2022, aho indege itwara ingenzi ya Precision Air yaguye muri iki kiyaga giturumbuka hagapfa abantu 19 naho 26 barakomereka cyane naho bamwe bagiye gukira. Precision Air yari indege isanzwe itwara ingenzi mu gihugu ca Tanzania, ikaba yari ifise nimero ATR 42 akarongo karambitse H5 PWF, ikaba yaratwarwa n'abapilote babiri basanzwe bazobereye ivyo gutwara indege, ariko kubera ikirere cari kibi muri kino gice ca Bukoba, ino ndege ikaba yaraje kugwa mu kiyaga ca Victoria. Nkuko twabivuze, abantu 19 basiga ubuzima, harimwo n'umupilote yaramaze hafi imyaka 25 atwara indege. Ariko sibi gusa, kuko kuri uyu wa 20 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka naho hongeye kuba iyindi mpanuka y'indege nkuko vyemezwa na komanda ajejwe igipolisi mu ntara ya Kagera ariwe Brazia Chatanda, aho indege yari ifise inomero jewe 9-127 nayo yaritwawe n'abapolisi babiri bari basanzwe bari mu myimenyerezo ya gisirikare ya misi yose. Ikaba yari yavuye ku kibuga c'indege ca Bukoba muri kano gatondo iriko irakora imyimenyerezo ya gisirikare irimwo abasirikare babiri aribo Leonard Nkundwa asanzwe afise imyaka 45 hamwe na Alex Venance afise imyaka 30, baje gutwara indege bayita neza na neza mu kiyaga ca Victoria, ariko indege ikaba yaje kononekara nubwo nabo baje gukomereka cyane. Kugeza ubu rero bano bakaba bariko baravurirwa ku bitaro vya Kagera ni mu buraruko bw'igihugu ca Tanzania. Umwe mu banyagihugu bari hafi y'ivyo yemeje nawe nyene yuko yatangaye kumva rino sanganya ryabaye, mu gihe bari bazi yuko ino ndege yari itwawe n'abana basirikare yari sanzwe irimo myimenyerezo, bibaza yuko ari ubutabazi bariko barakora. Umwe mu banyagihugu yitwa Theophilda Kamaleki aba Inyamakazi Ibukoba yigana uko vyagenze, yemeza ko bwa mbere zisanzwe ari indege zibiri zagenda ziguruka hejuru ya Bukoba, ariko mu nyuma baza gutungurwa bumva inkuru y'umubabaro yuko indege ya gisirikare ifise imparati jewe 91-27 yaje kugira isanganya. Yagize ati kuva ejo igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 nabonye indege zibiri ntonto zizunguruka hejuru y'umuji wa Bukobaya. Uyu munsi nongeye kuzibona mbere yuko imwe yisekura mu mazi. Inyuma twaje guhabwa amakuru ko yaguye mu mazi mu kiyaga ca Victoria. Gusa hari abandi bemeza ko bari kubakora imyimenyerezo yo gukinga impanuka no gufasha abantu iyo habaye isanganya yo mu mazi. Ibi rero vyibazwa n'umunyamakuru, vyibazwa n'umunyagihugu aba hafi ya Bukoba Inyamakazi, vyaje kandi kwemezwa n'usanzwe alongoye igipolisi muri Kagera, aho Brazia Chatanda yemeje yuko nyabona
atari imyimenyerezo ahubwo ari sanganya yabaye yatumye Leonard Nkundwa na Alex Venansi bakomereka bidasanzwe. Ubu rero bakaba bariko baravurirwa neza na neza ku bitaro vya Kagera. Ku yandi makuru nuko mu gihugu ca Kenya naho nyene hongeye kuba isanganya ridasanzwe, isanganya ry'indege ya gisirikare helicopter nkuko vyemezwa na Kenya Defense Force, aho bemeza yuko indege ya helicopter yasanzwe irimwo abantu batandatu bariko baracungera umutekano yaguye mu gace ka Chemolingo, agace gasanzwe gaherereye mu gice ca Baringo. Abari muri iyo ndege rero bakaba bariko baragenzura umutekano. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Aden Duware yari asanzwe yagendeye kano gace. Iyi ndege inyuma yo kugwa ngo yoba yagonze igiti, noneho abariyo biba ngombwa yuko igira isanganya, gusa abariyo uko bari batandatu bose bakaba bavuyeyo ari amahoro, nubwo bakomeretse biba yabaye nk'uko vyemejwe n'ikinyamakuru Citizen, ariko kandi vyongera gushimangirwa n'igipolisi ndetse n'igisirikare cyo mu gihugu ca Kenya. Bimeze uko rero mu gihe Victoria, akarere gasanzwe gaherereye mu buraruko bw'igihugu ca Tanzania, abantu benshi bakomeje kwibaza nimba koko hoba hariyo ibisigo canke ibindi bintu nyuma yuko haciye igihe haba indege zigenda zigira impanuka muri kano gace, ndetse bamwe bakibaza ati hoba hariho ibivajuru muri kano gace canke se naho ni ubunararibonye bw'abapiloti batwara indege boba bafise buke. Ariko kandi ibi bigenda bishimangirwa n'inyuma yuko kano gace gasanzwe kegereye igice cy'ikiyaga ca Victoria. Kenshi na kenshi iyo nk'imvura iri kiragwa, ariko uno munsi akaba atamvura yari kiragwa, bikunze kugora yuko abantu bahura, bikunze kugora abapilote guparika indege. Ariko kandi mu gihugu ca Kenya naho nkuko twaje kwivuga, helicopter naho yagize ikibazo nyuma yuko yagonze igiti, nyuma yo kumushikiranganji wo kwivuna abansi yari yaje muri kano gace ariko aragenzura uko umutekano womerana agace ka Baringo Ichemolingot, aho umushikiranganji wo kwivuna abansi yari yagendeye. Neze ko mashoboye gutahura vyinshi kubijanye n'eno sanganya ribabaje ryabaye kuri uyu wa 20, amasanganya abiri mu bihugu bibiri, igihugu ca Kenya aho haguye helicopter, no mu gihugu ca Tanzania aho haguye indege ya gisirikare yari mu myimenyerezo ya gisirikare, imwe ikagonga igiti iyindi ikagwa mu mazi. Reka tubashimira ko mwabanye natwe kuri Ibivejuru TV. Nizera ko mugiye mubona amakuru atandukanye, kandi mwama mubikora no kugira subscribe kuri channel YouTube yacu kugira amakuru atandukanye muze mwayaronkera ku gihe. Ariko kandi murashobora gushira ko like cyangwa se j'aime, mukagira na share kuri video yacu cyangwa se partage. Mwubahwe.